kubera ideologie yabo yari hariya iburaya bavuga race supérieure race inférieure kubera ideologie yari mu ntuze aho rero niho byatanguriye kuvuga ngo ni race ni tribu race iri mu kwisi ni imwe ni race humaine hanyuma tribu ibari tribu ni abantu basangiye ururimi bagasangira umutware bagasangira na territoire bwo mu Burundi ni bose ni melange hariho le clan rero umuryango nico kintu cyari gikomeye inkomoko rero y'abarundi abarabu bari bahagaze bari bicaye izanzibare bari bafise n'umwami batuma baragerageje kugira ngo bazane ubuja mu Burundi abantu bashobore kugurishwa. Jewe navukiye ku musozi wa Ramvya commune Muruta province Kayanza nkaba navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 940 mu muryango navukiyemwo n'umuryango wa sogokuru wacu Rugotora hamwe na muvyeyi wanje nyene bamfu Rafaeli mu mashuri ya primaire mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 949 ku ishure ritoyi ryo mu Murangara ryakukira paroisse misiyoni ya Gatara nukuvuga aho onyi mu Murangara hari amashure 3 gusa hanyuma kugira mu wa 4 n'uwa 5 hagenda kuvyigira misiyoni ya Gatara aho rero niho nize rero primaire kuva mu mwaka wa 49 kugira mu mwaka w'igihumbi n'amajana 953 aho rero mu nyuma nahavuye ngenda kwiga mu ishure y'ubwarimu y'Imusenyi mu gihumbi kimwe n'amajana 955 niho twakure ikibazo cyo kugenda kwiga Asrida Butare hanyuma rero mugabo kukubera abari bagombye kuza kwigayo bari benshi baca abavutse mu myaka wa 40 imyaka 40 ntibabafata duca rero mbandanya rero kwiga Imusenyi mpeza ubwarimu mu mwaka wa 60 itariki 30 ukwezi kwa gatandatu mu 60 nyene hanyuma rero mugabo sinaciye ngenda kwigisha ndaciye mbandanya ngenda kwiga rero Asrida rero muri section pédagogique baronka diplome ya D7 mugabo tutamaze y'umwanya munini kubera ingwano yabaye i Rwanda twaciye tugaruka ino i Burundi tugenda kwiga rero muri college du Saint-Esprit kuva mu 60 kugera mu 61 hanyuma rero ino baraca bahashira rero ishure yo kwigisha ibandanya nyene barimo ba D7 yari irongowe n'abafrere ba Misericorde yari gahi i Bujumbura mugabo yahabaye naho nyene umwaka umwe 62 63 kuva ico gihe rero niho twaciye dusubira Musenyi. Mwatubwiye yuko kubera ibibazo by'umutekano byabaye mu gihugu cy'u Rwanda ico gihe mwari mwagiye kwiga kuri Groupe Scolaire d'Asrida mwahavuye mugaruka i Burundi mukiga kuri College Mutima Mweranda aho naho nyene ntimwahabandanije mwaciye mugenda kwiga Ingozi mwaharonke diplome yihe mbega akazi ka mbere mwatanguye gukora nakahe? Ico novuga nuko ababirigi mu kugira ngo badane amashure mu Burundi barakurikiza kubera hariho reforme yabaye 1925-1930 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 925 kugera na 30 iyo reforme rero niyo abazungu rero bari bafise icimviro yuko mu gihugu cyose ugiye uhama hariho de race supérieure de race inférieure baca rero bavuga yuko abatutsi
aribo bazi ubwenge kurusha abahutu. Niwashaka ico gihe rero iyo reforme iragwanya ica rero barakuraho nibashaka abarabaganwa barabatware b'abahutu benshi, hasigara abatutsi n'abaganwa cyane cyane abaganwa benshi. Ivyo rero baragwanya, niho nyene banagwanya niwashaka na kiranga vyerekeye ivy'abarundi bemera kubandwa, baragwanya kiranga, barakuraho n'umuganuro. Hanyuma mu kugenda rero kwiga asirida, kuko rero asirida bahigisha niho higishirizwa abazofatanya n'abakolonialiste donc n'ababirigi batwara Uburundi. Abo rero babafasha, hariho abafasha mu byo gutwara section administrative, hariho n'ivyerekeye ivy'ubuganga section des techniciens médicaux, hariho n'ivyerekeye abaveterinere section vétérinaire, hariho na section pédagogique. Urumva rero mu vyerekeye section administrative hari cyane cyane abaganwa, niho havuye abaganwa benshi babize bakagira n'ikibanza gikomeye kuri independence, bamuhirwa bantuze Nyamoya, Bigaye impunzi n'abandi benshi bari cyane cyane abana b'abaganwa n'abatutsi bamwe bamwe. Hanyuma mu vyerekeye section dufate nka pédagogique, aho nta haba abahutu canke abatutsi, canke na section médicale, section médicale urasangamwo abatutsi n'abahutu, eka na section vétérinaire. Cane cane ico novuga nuko cane cane ababirigi atamashure yara menshi ya segondere yariho, kugera mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine dufate, hari amashuri abiri gusa hariho nko mu Burundi, hari Petit Seminaire ya Mugera bahashize mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu na kabiri. Hanyuma hakaba niyo section iyo groupe scolaire ya Srida yatwagwa n'abafrere ba Charité, nibo nyene batwara ni bahavuye basubira batwara ni n'ubwarimu. Cyane cyane nuko nta mashure menshi yariho, naho bavuga nta mashure menshi yariho, naho bagira ngo barafashije abatutsi cyane cyane nuko atamashure yariho, kuko naho Burundi bwikukira nta barundi bari bamaze kugira universite bashika bane bariho. Hariho aha i Bujumbura section normale bari bazanye y'abafrere de la Miséricorde. Iyo section normale yahavuye mu 1963 bayijana Musenyi. Igiye Musenyi mugabo ntitwumvikana n'abafrere, duca tugenda kwiga Ingozi chez les pères donc de Don Bosco, les Salésiens. Aho les Salésiens rero muri niho baciye bagira section pédagogique, niho twaronkeye urupapuro rw'umutsindo rugira kabiri wa diplome ya D7. Niho rero naronkeye ubwo rupapuro rw'umutsindo wa D7. Nuvuga D7 ni kimwe na section scientifique B. Akazi kambere nakoze rero kwabaye ukwigisha ngahi Bujumbura muri Atene primaire, umwaka wa kabiri bo muri primaire. Ndabahigisha umwaka umwe 64, 65. Hanyuma mpejeje njangenda kwiga rero muri École Normale Supérieure imyaka 3, aho naronkeye urupapuro rw'umutsindo ukugenda kwigisha mu banyeshure bo muri secondaire. Twari twize histoire na géographie, kuvuga indondabihugu hamwe n'ibya kera, mbere n'igifaransa. Mugabo mu Bufaransa naciye niga gusa
biraba histoire muri université ya Clermont-Ferrand, hanyuma nkagenda aho ni kuva kuri 68 69, hanyuma rero muri 69 75 nkagenda kwiga maîtrise muri université ya Paris 1 Sorbonne, hanyuma niho naronse urupapuro rw'umutsindo gwerekeye maîtrise en histoire africaine. Iyo rero niyo yatumye ngarutse nkangenda kwigisha muri école normale supérieure yigisha abanyeshure bagomba kuza kuba barimu muri secondaire. Cyane rero nigishaho histoire kuva mu mwaka w'70, imyaka ibiri iheze mu 72 niho nasubira kugira kwiga rero aho nyene Sorbonne, nza kwiga doctorat, niho ndakwiga doctorat ngira na thèse kuvyerekeye histoire de l'Afrique de Grand Lac. Abakurikiranye mu vyigwa vya kera by'abarundi niyumvira yuko nobagira nka gatatu, kuko hariho uwitwa Abraham Boyayo yari yize histoire mu Bubiligi, hanyuma hariho n'uwitwa Nyambarizi Daniel yari yize nyene nawe nyene histoire mu Bufaransa. Hanyuma rero nanje rero ngomba kuvuga abanenganye muri licence amabanga nacenzezwa ubwa mbere nabanje kwigisha muri école normale supérieure, hanyuma bidatevye rero ndaheza baranshiga babanga yukuba secrétaire général wa jeunesse na sport. Hanyuma rero aho ndabihejeje, mugabo ivyo nabikora ndiko ndabandanya kwigisha muri école normale supérieure. Hanyuma mpejeje aho niho rero numva nongera rero nka ikindi nahavuye ncankora nuko nahavuye umuperezida Bagaza niho yaca agira ahindura intwaro asubirira Bicombero, nca rero mba ministre kuri Bagaza, ministre wa jeunesse sport et culture, tumarana imyaka 10, ndaba perezida wa Assemblée nationale, ndaba n'umukuru wa secrétaire général wa Iprona mw'iyo myaka 10 kugera aho habaye troisième république mu 87 kuri Buyoya. Hanyuma rero aho kuri Buyoya niho nashengera gukora muri francophonie. Iyo ministère yerekeye ivya kera, ubumenyi bwa kera, urugwaruka, inkino n'ubumenyi, iyo ministère ni jewe nayitanguye kuva Uburundi bwikukira. Iyo ministère ntiyari bwabeho, ni jewe rero nayitanguye. Mw'iyo ministère twarahakoreye ibitari bike nk'ivyerekeye guteza imbere ivyerekeye recherche historique. Harabaye centre de civilisation burundaise. Iyo centre de civilisation burundaise yari iyo kurondera ibintu vya kera vyerekeye kahise ku Burundi, vyerekeye kumenya ingene abarundi bari bazi gucura canke ingene bari bazi gukana ingoma no kuzivuza. Hanyuma rero iyo centre de civilisation burundaise irakondera ibintu vyinshi cyane vyerekeye imigani y'ikirundi, vyerekeye vya kera, mbere haraba na journal revue yo kubishiramwo yitwa Culture et Société. Iyo onyi turashiraho na fond de promotion, fond d'édition et de promotion de l'écriture yatuma ufise ivyo ugomba kwandika bashobora kumuha uburyo ngo yandike. Hanyuma rero ikindi novuga nuko ico gihe narashizeho na Archive nationale, nongera ndashiraho musée vivant. Iyo musée vivant ubwa mbere mu 77
igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu n'indwi ubwa mbere yari exposition itomana iminsi myinshi mugabo kuko bagomba yuko musée vivant iba vitrine ya culture y'u Burundi ingene abarundi babaho dufate kubaka inzu y'ikirundi kubaka urugo kugira ngo abantu bavuye hanze bashobore kubona ibya culture y'u Burundi hanyuma rero naho yari exposition provisoire guverinoma yacigira ati ivyo bintu nibigumeho bibandanye n'abazoba baje gutemberera u Burundi babibone uko niko rero musée yatanguye hanyuma rero irabandanya novuga nuko ambasade y'abafaransa mu Burundi yaradufashije cyane kugira ngo iyo musée vivant itera imbere urabona n'ubu unyi baramaze hariho ibihakorerwa bitari bike hariho théâtre hariho n'ibindi byinshi bahakorera hariho n'ibikoko byo bihari abantu bashobora kuraba urumva ni byinshi harabaye gushira imbere festival nationale de la culture no kuvuga uko imyaka ine iheze haba konkuru kugira intambo zose mu Burundi byose kuva mu makomine hanyuma hakaba na festival au niveau national hanyuma ivyo rero turabiteza imbere hanyuma kandi haraba yuko cyane ivyerekeye intambo y'ingoma kuzirungika hanze kugira ngo baberekane intambo z'ingoma mu Burundi zari zimeze baragenda muri Libya baragenda n'ahandi muri Japan eka no hanze niho rero ivyerekeye intambo intambo cyane intambo y'ingoma yamenyekanye ku isi yose aho njewe nari umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona nuko habaye twarakoze ivyo bita congrès national haraba congrès national w'umugambwe ni kuvuga iyo congrès national yatangurira mu makomine kaja mu province kagenda au niveau national imwe yabaye muri mwaka w'igihumbi n'amajana icenda ya mirongo itatu n'icenda izo kongere inama kaminuza ziga ingene igihugu cotera imbere cotwagwa kigatera imbere mu bice byose hanyuma imwe rero yabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu n'icenda iyindi iba mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kane aho rero hariho kandi nuko inama hariho conference nationale de cadre hagati y'amakongere haraho abakozi bose ba leta bakaja hamwe kugira ngo bavuge batange ivyiyumviro by'ingene igihugu cotera imbere cotwagwa kandi ari ayo makongere ayo makonference nationale ibitabo biriho bagomba kubimenya no mu biblioteke hose biriho barashobora barabizi kubera byavuye mu makongere byaranditswe kugira ngo abantu babimenye bashobore kubifatirako ikindi novuga nuko jewe mu byo nakoze ico gihe hako nabarabaye na president wa Assemblée nationale kandi ico gihe nari umukuru na secrétaire général naragiye kubakisha ijya kongere hari Assemblée nationale je nagiye kuyinegosia hariya yo mu Kigobe uragenda nagiye muri Corée du Nord abakoreya kuganira na Kim Il Sung turabimusaba baraza baritwubakira niyo rero kongere nationale ya kabiri yo mu 1984 niho yabereye eka mbere ikiraba na ntuze na Assemblée nationale naho twabigira inauguration hariho n'ikimenyetso bubatse hariya cyerekana ye ko ari jewe nakoze ico kibazo ico kintu ivyo harabaye ikintu mu ishure rimwe ryahariye mu Kirundo hanyuma dusanga mu ishure mu mwaka wa gatandatu hariho umu inspecteur
yavyandikishije hanyuma baca barada kubimbwira baje kubimbwira uwitwa Kome yari umudepite n'uwitwa wahari Muyinga ubunyi yari umusekretere nationale babimbwiye nkagenda ndabibwira Bagaza baratagara ati ndatangaye yuko ivyo bintu uyo mu inspecteur yakoresheje ivyo bintu baciye bamufunguye ku gihe cyo kuri Buyoya mugabo ntawoza kuvuga ngo ni ibintu byakwiye igihugu cyose ni ibintu byabaye ahantu hamwe nta handi bashobora kukubwira mugabo baciye babikuza ariko rero Perezida Bagaza yaciye abigwanya kandi n'uyo nyene yabikoze bamujera mu inspecteur bashira mu munyororo ku mpimba hava rero nkuko nabindi bikubwiye ku ntwaro ya Perezida Buyoya mu majambo makeya nakubwiye jewe yuko ubwa mbere narakoze teze ni kuvuga igitabo ukora mu kugira ngo uronke urupapuro rw'umutsindo rwitwa dogutora kugira ngo bavuge ko wabaye dogiteri muri iyo domaine jewe rero nanditse ivyerekeye institution monarchique ya Afrique de Grand Lac kuva igitangura kugera mu mpera y'ikinjana cya 1919 hanyuma rero nduze rero iyo teze ndayipresenta muri Université ya Sorbonne ndoka titre ya doctorat hanyuma ico gitabo guverinoma y'Abafaransa n'yu Burundi baca rero baracandikira b'igitabo cyitwa Peuples et rois de l'Afrique de Lac le Burundi et les royaumes voisins au 19e siècle ico nico kintu hari ikindi twakoreye hamwe n'abandi cerekeye histoire du Burundi des origines à la fin du 19e siècle ico naco nyene dakigize twacandikiye hamwe n'abandi mugabo jewe ngira coordination eka mbere na guverinoma kuri Bagaza iradufasha kugira ngo ico gitabo gisohoke hamwe na UNESCO iragifasha ngo gisohoke mbere ico gitabo haraheze imyaka mikeyi basubiye kucandika kuko baragikoresha mu mashure muri universite no mu mashure yisumbuye twaranditse n'igitabo kuvyerekeye Mwezi Gisabo ari igitabo ca Jeune Afrique citwa Les Africains bandika abantu bari bakomeye cyane mu ntwaro ya Afrika turandika rero hamwe na witwa Jean Pierre Chrétien Mwezi Gisabo ibamushira muri ico gitabo y'abantu bari bakomeye cyane abazungu bataraza batwaye igihugu cy'u Burundi hariho rero n'ibindi bitabo byinshi nanditsemo byerekeye histoire de l'humanité n'ibindi eka naragize na memoire kuri Mwezi Gisabo nyene hariho cyane igituma twakoze kuri Mwezi Gisabo nuko Mwezi Gisabo ico gihe hariho kiriho abandi bantu bazi iyo epoke twaragize mankete mu Burundi bwose byerekeye Mwezi Gisabo kandi urumva hariho n'ibitabo byizwe byari bimaze kwandikwa kuko no mu bami bose mu Burundi Mwezi Gisabo wenyene niwe yatanguye kuronka ifoto yiwe abandi Ntare Rushatsi Ntare Rugamba ntawuzi ngene basa mugo Mwezi Gisabo ko yari yambaye impuzu z'igiti baramubona kandi urabona ni wenyene yagize yasinye hamwe n'Abadagi kugira ngo Burundi buje mu minwe y'Abadagi butwagwe mwarumvise le traité de Uganda disijwe 1903 aho rero Mwezi Gisabo hari abantu benshi cyane bari bakimumenya mu myaka ya 60
na 1965 n'indwi igihe twari dutanguye kwiga rero kakera kahise ku Burundi. Yego tukiraho nyene Urumva ivyo nivyo Indago hariho ikirimba c'umwami niho niwashaka haba wa mwamikazi wa mugabekazi riri ku mutima. Hanyuma rero abadagi baje kugomba gutwara Uburundi Mwezi Gisabo yaranse kubiyereka kuva kenshi. Hanyuma bagenda kumutera Indago bagomba ngo yemere nyine abo aze kubasaba. Niho rero baza kuhatera wahavuye abana rezida mbere yitwa Von Gravert basi gatazirano ka digidigi niwe yaje kuhatera harapfira abantu batari bake. Ndago rero yahonye birerekana abantu benshi bahafiriye igihe abadagi aho niwe ashaka ntibahari bwabe terete ya Kiganda bagomba ngo Mwezi yemere abasabe mugabo ntiyavyemeye vyahavuye biba mu nyuma. Kuvyerekeye ingene bavuye bahashira minoteri urumva mu gihe c'uko Republika yari imaze gushinga imizi vyerekeye aho hari ibirimba vy'umwami nta kibanza kinini babihaye kuko cyane urabona no mu gihe c'intwaro y'Ababirigi ahari ibirimba vy'umwami basanga bahashize imisiyoni Bukeye, Mbuye, Kiganda, Muramvya aho hose hari ibirimba vy'umwami bahashira imisiyoni. Hariho uburyo bugomba kwibagiza iyo ntwaro ya cami no kugomba guhindura kugira ngo hemegwe intwaro y'abakoroni. Aho rero nico gituma nta attention nini bari bafise rero kuri ivyo vyibanda vy'ivyo kirimba mugabo kahise kaho karazwe. Kugira igihugu citwa Burundi bafatiye kuki? Hariho abavuga byinshi mugabo hariho ahantu hitwa Burundi bwa Nyaburunga. Nyaburunga rero ni hariya amaja muri komine Gishubi hariya muri Igitega. Iyo zina rero ry'u Burundi bwa Nyaburunga niho hoba haravuye iryo zina ry'u Burundi kuko niho na Ntwero yatwara biyumvira yuko rero iryo zina ryavuye kuri iyo site ya Nyaburunga naho wumva ni site historique ikomeye ya kera mbere naho abadagi bariko baragwana na Mwezi Gisabo mu 1903 Mwezi Gisabo yarahungiye hariya Iburunga basubira kumugarukana. Niyumvira rero yuko iriya zone ahubwo Burundi bwa Nyaburunga niyo misozi iracariho Nyaburunga ariho hoba havuye iryo zina ryo Burundi. Nakaye kamaro kumenya kahise cyane kwa kiri bato? Kwiga kahise gatuma uzomenya nakazoza. Wiga kahise kugira ngo wumve igihugu cavuye, wumve institution zayo uko zimeze, n'ingene zagiye zirahinduka, ingene twahavuye. Urabona nko ku Burundi kugira ngo umenye la civilisation y'abarundi ba kera, umenye yuko utwebwe ururimi rw'ikirundi akamaro dufitiye. Institution zari zihari, institution y'abashinga ntahe y'ubwami, institution ijambo. Mu Burundi hariho la civilisation de l'ijambo. Kuvuga ijambo ni ikintu gihambaye, kuko
igihugu catwagwa no kuvuga ijambo no kuvuga ukuri. bamenya gute ahari ubutare bwo gukuramo ivyuma? Bwari ubuhinga kuko nk'abarundi cyane urabona barashobora baracura amasuka, barashura amacumu, barashura imyambi, baracuma. Hanyuma rero hariho rero amabuye arimwo ubutare, bakamenya ingene bayacanira kugira ngo bakuremwo ubwo butare cyane cyane bwabutangwa hariya mu ntara yo mu Kirimiro. Hariho ahantu henshi bakorera amasuka, bakamenya rero amabuye arimwo ubwo butare, bakamenya rero n'ingene bayashusha kugira ngo bakuremwo ubwo butare. Ubwo butare rero bashobore no hanyuma rero ubwo butare bashobore kubukoramwo rero ibibafasha byose ari amasuka. Isuka cyari ikintu gihambaye kubera icyo gihe ubutare ntibwari kugira ngo uburonke ntibyari byoroshe. Urabona umuntu mu Kirundo uri kurarahira waravuga ngo wampaye inka cyangwa wampaye isuka, kugira ngo wumve yuko isuka ikintu kivuye mu butare. Ubutare rero si mu Burundi gusa, ni periyodi yaho abantu bamenye ubutare. Hariho umwanya amasosiyete yose, ibihugu byose byagiye biratora buke buke, mugabo bakongera bakafashanya bakaraba nk'aho abandi aho babutoye abandi bakabafatirako. Ntaco ababirigi badutwaye twokwita ubutunzi bw'igihugu patrimoine twokihutira gusaba bakadusubiza. Mu Burundi ivyerekeye imfungu gukunda, buri munsi jewe mu bisanzwe ndya byose, ntaco nirengagiza, ndajya byose. Mugabo ndonse utwishatwa n'utuboga, agafi ndakaronse aho n'amahoro. gereranya urunganwe rw'ubu n'ubw'igihe canyu. Aho bitandukaniye nuko twebwe urumva tucaruka tukiri bato, ibintu vyerekeye gushobora kugira nka telefone, ugashobora gutelefona muri Amerika, ugatelefona i Buraya hehe, ukacanye ukaraba kuri WhatsApp. Ivyo ni ibintu vyejo bundi twebwe tutigeze tubona. Akarorera ndababwira kubwira nuko aho niga mu Bufaransa, kugira ngo utelefone wabanza kugenda kuri poste, ntibashobora gutelefonera ku ntuze canke ikete ndayirungitse ndi mu Bufaransa. Izino yabanza niga rero mu Bufaransa muri ville ya Clermont-Ferrand, yabanza kuva Clermont-Ferrand ikagenda mu Bubirigi, sabe nikayizana ikaja muri dipese speciale ya diocese y'Ingozi, ikava muri diocese y'Ingozi ikaja mu misiyoni ya Gatara, padiri akayisoma mu misa kugira ngo bashobore kuyitora, hama bakagenda kuyisomesha. Urumva rero ingene byari bimeze, ibintu byahindutse rero ni byinshi cyane ugereranije n'abubu. Namwebwe abasore bubu bafise telefone ngendanwa, iyo yarabaye revolution ikomeye cyane. Vyaje ejo bundi tubona umuntu rero aratangara nko ubu ushobora kubona ngaha ugatelefona muri Australia. Twebwe ngene vyaduze tubona turatangara rwose. Mistike na Garamere. Uwo buzi inkomoko y'amajambo umuhutu, umututsi, umutwa, ivyo c'était catégorie sociale. Catégorie sociale no kuvuga zari mu Burundi, mugore zari mu Burundi gusa, zari mu Burundi, zikaba mu Rwanda, zikaba nibuha, zikaba noho hakurya hariya ibushi. Aho rero inkomoko n'amazina nkuko ahandi bavuga mu Babembe ati haraba. Rero inkomoko hari ivyo bavuga ngo Abatutsi
bavuye hariya, abahutu bavuye hariya canke abatwa, ivyo ntibifise ifatiro rikomeye cyane, kuko icyo usanga abarundi, abantu dufate umurundi, umuhutu, umutwa n'umututsi, bose n'abarundi bakavuga ururimi rumwe, bakagira imigenzo imwe. Hanyuma mugabo kera cyane cyane nk'umoko ya nuko wasanga nk'abatutsi kera bari abantu bakunda korora inka, abahutu nabo bakunda kurima, abatwa barahiga bakongera bakabumba inkono, bari bafise ibintu rero basangiye ko. Mugabo cyane cyane hari ingorane zaje kubera ingene abazungu bashyize ngaha basomye, kubera ideoloji yabo yari hariya i Buraya, bavuga race supérieure, race inférieure, kubera ideoloji yari mu ntuze. Aho rero niho byatanguriye kuvuga ngo ni race, ni tribu. Race iri mu kwisi ni imwe, ni race humaine, hanyuma tribu ni abantu basangiye ururimi, bagasangira umutware, bagasangira na territoire. Bwo mu Burundi ni bose ni melange, hariho le clan rero, umuryango nico kintu cyari gikomeye. Inkomoko rero y'abarundi, y'abahutu, abatwa n'abatutsi, ni kintu cyo kwitondera, kuko uko bagiye barabisigura siko byari bimeze. Hari n'amashakubiri yaje kubera ingene abazungu babisiguye. Wewe wemera ko Burundi bwagize abami bangahe? Abarundi babaye mu Burundi biva ingene ubyiyumvira, ubiharura. Urumva hariho icyo novuga intwaro, ingoma y'abaganwa. Abaganwa kuva kuri Ntare Rushatsi, kuva kuri Ntare Rushatsi, novuga yuko kugera kuri Ndizeye boba ari nk'abami, Ndizeye boba ari nk'abami bagera nko ku 10 n'abangahe. Mugabo hari n'abandi baca bavuga ngo ni 16, bakavuga Mwambutsa 2 cyangwa Ntare wa mbere. Icyo jewe nemeza nuko uharuye uko imva z'abami zingana, bavuga imva z'abami ngo si imva n'inganzo, aho turavye inganzo ziri Budandari, tukaraba n'inganzo ziri muri komine Muruta, inganzo ya Ntare Rugamba, ya Mwezi Gisabo na Mutagambikije. Urumva rero kugira ngo ubimenye neza, nukaraba n'iziri imbere rero zari Budandari, nukuraba izo nganzo zihura n'abami. Ikindi kandi hari aho baharura ntibame yuko imbere yuko Ntare Rushatsi aza hariho abandi bami batwara Uburundi, naho Burundi butari bwabe unifiye, butari bwaterane. Hariho Ntwero yatwaye Burundi, hanyuma akaba yarafise n'abana Jabwe na Nsoro, akaba cyane yari aho bavuga mu Burundi bwa Nyaburunga, hariya mu Ryansoro. Hanyuma mugabo urumva ko bariho imbere ya Ntare Rushatsi. Mbere Ntare Rushatsi bagaca bavuga yuko yavyawe na Jabwe nawe Jabwe akaba yamuvyaye ku mugore wa Nsoro mwene wabo, amuvyaye byahuye, imvura yaguye ahugamye, acaramuvyara, acakurira rero Ibuha. Hariho n'abandi rero n'ikindi gice
nko hariya mu Nkoma hari abajiji, hariho na Ntare Karemera yari hariya anyi Ngozi bita mu bya Karemera, hanyuma n'Igitega hari cyane cyane Mbibe. Ikintu rero nuvuga icyo cemeza no kuraba naho kuri Ntare kuri Ntwero navyo nyene imbere yuko Ntare Rushatsi aza, urumva yuko hariho iyindi organisation politique abandi bariho, navyo nyene no kubishiramwo mu guharura ingene Burundi bwari butwawe, naho hatari bwabe reunification gushira hamwe Burundi bwose ngo bube Burundi bwa Nyaburunga, kuko bwafatiye Nyaburunga ni umusozi wa Nyaburunga hariya mu Ryansoro. Aho rero urumva yuko jewe bavuga bame bangahe 10 bangahe, ibyo bise ndabizi no kuvyandika naravyanditse, mugabo nukuheza ukaraba nk'ibintu twoba dufitiye ivyemezo cyane nuko bimwe